Hello friends and family, ndabagumbiriye mwese kandi ndabahaye kaze kuri Duso Learning TV. Abakunzi bacu kaze. Uyu munsi tugomba dukore ji iryoshe kandi yuzuye ibyankenerwa by'umubiri, ifasha kurinda indwara, ifasha no kuzivura. Kaze. Ndabashimiye mwese ba muntu mumaze gukora subscribe. Muri abantu banje, muri abantu bo ku mutima kandi ndabakunda. Ivyumviro byanyu ndabibona, commentaire zanyu ndazibona, kandi nico gituma uyu munsi twahinduye kugira ngo ibyo mwatubwiye muri comment tubishire mu bikorwa. Ego uyu munsi dukora ji igizwe na karoti. Murabibona mpejeje gukatagura karoti, ubu naho ndiko ndakatagura kokombre. Hakurikira haza gukurikira inanasi na beterave, kuko nivyo dukeneye uyu munsi kugira ngo dukore ji iryoshe kandi ivura. Kuri Duso Learning TV tuza turabigisha canke turabereka ukungene wo kwitegurira ji canke n'ibifungurwa byiza ku mubiri, ku magara, bifasha mu kurinda indwara kandi bitagoye gutegura, kuko ni ibintu usanga byoroshe. Inanasi, murazi akamaro k'inanasi. Akamaro ko muri iyi ji nuko yoyo ifise amazi menshi kandi irasosa, ituma ji iryoha. Rero yego urashobora kuyikata uko, hariho n'abayifata ivyo bishishwa byayo, burya navyo nyene byankenerwa. Nakajya gati k'indani, kajya kantu k'indani usanga kagumye mu nanasi, kajya nako kuzuyemwo byankenerwa. Ibyo bishishwa by'inanasi urashobora kubifata ukabikatagura, ugacubishira mu isafuriya, ushiramwo amazi makeyi, hama ugacubiteka. Bimaze kubira, burya ayo mazi urayakoresha uri kurongereza ji. Ego inanasi ndayikora yose, hanyuma tugira gute, dukatagura na beterave. Iyo ni beterave, murazi beterave iri riche en calcium, en potassium, anti-inflammatoire, antioxidant, irongereza ubwirinzi bw'umubiri. Ego kandi irongera n'amaraso. Rero beterave ni nziza kuyishira muri ji canke ukayishira mu bifungurwa. Ego hanyuma aha turahejeje gukatagura ibintu byose dukeneye kugira ngo dushire muri ji uyu munsi, ariko ngaho urashobora kongeramo agatangawizi, nako kaba ari keza. Ariko jewe uyu munsi ntako nshiramo. Abona ibintu byose twakataguye: karoti, nanasi, beterave, kokombre, nivyo tugomba dukoreshe uyu munsi muri ji iryoshe kandi yuzuye intungamubiri. Irakingira indwara zose kuko yongera ubwirinzi bw'umubiri. Umubiri iyo ufise ubwirinzi, nta ndwara iyo ari yo yose yopfa kuza uko wiboneye ngo ice igushira hasi kugwaze. Aha rero dukoresha akablender, akamashini gakora ji neza. Kugira murabibona. Friend and family, bandanya mudushigikire. Tumaze kwaguka, umuryango umaze kuba w'abantu 130 barenga. Ntawobura kubashimira. Ego bandanya mukore subscribe. Abashasha nukuri ntimurengane mutadushigikiye mu gukora subscribe canke s'abone. Aha muri izi duhava turonka ibikombe bitatu. Ibyo bikombe bitatu bya ji itavanzemwo n'amazi, naturelle kandi yuzuye ibyankenerwa byose. Ego aha duhejeje tuyungurura
akaji kameze neza kandi kuzuye ibyankenerwa. Ndabashimiye mwese abantu mwabanye natwe muri iyi video, mwakurikiranye gushika irangiye. Muraba agaciro, ndabakunda cyane. Bye bye.